impuguke mu by'ubukungu Pira Biar Ajak umunyasudani y'epfo watawe muri yombi amahanga agahagurukira kubinenga n'umwe mu mfungwa 30 Perezida Salva Kiir yahaye imbabazi. Undi warekuwe ni Kadar Burenga w'imyaka 26 usohoka mu ntambara yaharaniye ubwigenge, akaba n'umwe mu bantu bazwi mu myigaragambyo y'abaturage b'Algeria. Yarekuranywe n'abandi bari bafatiwe mu myigaragambyo nyuma y'amezi 6. Umunyamakuru Shirazi Mohamed ukora umurimo wo gufotora waragize umugwate muri Syria yasubiye mu gihugu cye Afurika y'Epfo kuri uyu wa gatanu. Ni nyuma y'imyaka hafi 3 hari mu maboko y'abari bamutwaye. Muri Libya ejo kuwa kane hongeye kwaduka imyigaragambyo i Benghazi nyuma y'uko Turukiya ifashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Libya gufasha guverinoma ishyigikiwe na ONU i Tripoli guhangana n'ingabo zishaka gufata umurwa mukuru. Naho muri Nigeria abantu babana n'ubumuga bwo kutumva no kutabona bugarijwe n'ibibazo by'ubukene n'ihezwa nubwo hashyizweho itegeko rirwanya ihezwa ryasinywe na Perezida Muhammadu Buhari mu mwaka ushize.